hari kuwa mbere mu kakaro umwaka w'1962 aho Uburundi bwaramutswa intahe yo kwikukira. Hari haheze imyaka itari mike novuga kuva 1896 aho Burundi bwari novuga mu vyara vy'intwaro ya gikoroni. Novuga n'ubukoroni bw'abadagi bwatangiye kuva 1896 gushika 1916 bwakurikiwe n'ubukoroni bw'ababirigi bwatangiye kuva 1916 gushika 1962. Novuga ejo aho bukera kuwa mbere mu kakaro umwaka wa 2026 hazoba haheze imyaka 64 Uburundi bwikukiye. None nibiki twotahura ku bukoroni, nibiki twotahura ku mabi canke ingaruka mbi zatewe n'ubukoroni? Uno munsi tuza kuraba ibisata bikuru bitatu, ndavuga igisata c'intwaro politike n'imibano, igisata c'ubutunzi hamwe n'igisata c'indero, inyigisho, imico kama n'iyobokamana n'amadini. Nitwa Tangimana Patrick Rosage, aha ni kuri Parole Cash Media, kaze mu kiganiro cuno munsi. Duhere mu gisata c'intwaro politike n'imibano, dusanga zimwe mu ngaruka mbi zikomeye novuga zatewe n'ubukoroni bwabaye mu Burundi, ubukoroni bw'abadagi ndetse n'ubukoroni bw'ababirigi cyane. Zimwe mu ngaruka mbi z'ubu bukoroni ni politike ya diviser pour régner. Iyi ni politike novuga yazanywe n'ababirigi mu ntumbero yo gushiraho byinshi bitandukanya abarundi gusumvya ivyabahuza. Ibi nivyo vyatumye rero mu Burundi novuga hazanwa ivy'amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'imigambwe, kumwe n'amacakubiri y'amadini. Ibi vyose umukoroni ntago yabizanye kugihamana, ahubwo ni ibintu yateguye kuko vyari bigoye ko abarundi ashobora kubakoroniza vyoroshe, abarundi ashobora kubasahura ubutunzi kama. Vyari bigoye ko abarundi bashobora kuyoboka inyigisho za gikoroni, bakayoboka iyobokamana ry'abakoroni mu gihe abakoroni batatanguriye kukurondera ivyo canishamwo abarundi. Ibere nivyo vyatumye rero abakoroni bagerageza kurondera vyinshi ivyotuma abarundi bacanamwo. Ibere nivyo vyace bituma ababirigi 1961 bazana amakarata ndangamuntu y'amoko. Kuva ubwo rero abahora ari abarundi babanye mu bumwe n'amahoro, basangira akabisi n'agahiye, basenyera ku mugozi umwe. Kuva ubwo umukoroni yabaciyemwo imigwi itatu. Muri iyo migwi itatu yabaremyemwo abatwa, abaremamwo abahutu, abaremamwo n'abatutsi. Ibere nivyo vyace bituma novuga kuva ico gihe gushika mbere n'imyaka yakurikiye mbere n'inyuma y'ubukoroni, novuga iyi migera yarakomeje kurandagata mu Burundi gushikaho mbere bicika ugwanko ku rugero gweruye. Benshi mu bazi kahise ku Burundi barazi kiza c'injyane, novuga injyane z'amoko, injyane zabaye mu 1972, injyane zasubiye kuba mu 1988, Intega na Marangara. Injyane n'ubundi zirasubira kuba kuva 1993 gushika umwaka wa 2003. Naho hose n'amagume yagiye aba yisubiriza, amagume yagiye ategwa n'imigera, novuga n'imigera yari yatewe n'abakoroni. Iyi migera novuga y'ubwoko, imigera y'ubwoko yari yafonzwe n'abakoroni. Abakoroni basiga bayiteye mu mitima y'abarundi. Abarundi baca bajana nago, baca barumvira umukoroni gushika abarundi bo ubwabo batangura kumarana umukoroni arorera. Ibi vyose ntago yabigize kugihamana, ni ibintu yari yarateguye ko yavuga ati ntivyonyorohera ko sahura ubutunzi bw'u Burundi, ntivyonyorohera ko nkoroniza Burundi, ntivyonyorohera ko abarundi bayoboka vyoroshe inyigisho n'indinganizo za gikoroni mu gihe ntabanje kubacanishamo. Iri ni nayo siguro rero novuga mu majambo avunaguye y'iyi politike y'abakoroni ya diviser pour régner. Tukiri muri iki gisata nyene ca politike n'intwaro,
umukoroni yaragerageje gukora ishoboka byose kugira ngo novuga abarundi bagabanye canke umutima wo gukunda Burundi, umutima w'ubumwe hagati y'abarundi, umutima umukoroni yarakoze ibishoboka byose kugira uwo mutima ugabanuke, uyo mutima mbere ugende utituka, novuga abarundi basigaye batagikunda igihugu cabo, abarundi basigaye bataciyumvamo intwaro bataciyumvamo intwaro y'umwami, bitewe nuko umwami baramwatse ububasha bwose yarafise, asigara ari umwami wo kwizina gusa, ugasanga ingingo nka zose zifatwa n'abakoroni, ugasanga umwami nuwo kwizina nta ngingo afata, novuga araho gusa nyene nk'umwami mugabo kwizina, mugasanga amategeko ingingo byose bifatwa n'ubutegetsi bwa gikoroni. Mbere byaratumye umwami yahora ari novuga ari we shusho canke novuga inkingi abarundi bafatira ko, abarundi bishimikiza ko kugira ngo bashobore gutsimbataza ubumwe, bashobore gutsimbataza umutima wo gukunda igihugu. Iyi nkingi rero yagiye isenyuka bitewe nuko umwami bamwatse ububasha, ku buryo n'imbuto umwami yahora ahezagira ku muganuro, umuganuro novuga aba bakoroni barawufuse, baca bafata ingingo yuko imbuto zizohora ziheza zagirirwa kuri paruwasi zigahezagirwa na patiri. Kuva ubwo ishusho y'umwami nk'inkingi uwo Imana icako kugira ihezagira abarundi, novuga iyo nkingi iyo shusho yaciye ifudika, novuga cyaboneka novuga ubundi bubasha, abandi bantu bafise ububasha bwo guhezagira imbuto, abandi bantu bafise ububasha bwo gutanga inka n'imirima gusumvya umwami, novuga umwami acasigara novuga ro kwizina ububasha ahora afise barabumwa. Nibire byaratumye umutima wo gukunda igihugu ku barundi ugenda utituka, novuga gushika isaha no munsi, kuko ugerageje kuraba urugero abarundi bakundana hagati yabo n'urugero abarundi novuga biyumva namwo, urugero rw'ubumwe n'urugero rw'umutima w'abarundi uno munsi ruri hasi cyane ugereranije n'ingene abarundi biyumvanamwo imbere y'ubukoroni, ingene abarundi bari bakundanye hagati yabo, ingene basenyera ku mugozi umwe, ingene bagwaniriza umwasi hamwe, ingene bose novuga banama rimwe, byose babibona kumwe, kuko n'Imana basenga Imana imwe, Imana y'u Burundi. Nuvuga twamaze gusimbira mu gisata c'imico n'imigenzo, gisata kirimwo ibyiyobokamana n'amadini ndetse gisata cinyigisho. Duhere mu by'amadini, ubundi umukoroni ntabwo yabikoze Imana kugira ngo azane idini, cyane cyane idini y'abakirisu. Idini yazanye ririmo ibice byinshi, turabona igice c'abaporoti, nabo nyene barimo ibindi bice byinshi nk'abadventiste, abapanekoti, abaporoti ubwabo, tugace tubona n'igice c'abakatolika, igice c'abanglikani, abaorthodoxe, novuga ndondaguye amashengero menshi akomoka kuri idini y'abakirisu. Ibi byose kuba umukoroni yabizanye utugwi tw'amashengero menshi, ntabwo yabikoze Imana, yabikoze kugira ngo abarundi tuze twisange turiko dusamazwa n'inkinamico, novuga n'indinganizo y'amadini, dusange novuga nimba jewe ndi umukatolika, uwundi nawe akaba ari umupanekoti, tube turonse ivyo dupfa, dusigare dushwana canke tudahuza, dusigare tutagihana abageni, dusigare tutagihana umucanwa, dusigare tutagisangira urukanywa, dufatiye kudasangira ukwemera. Ubundi abarundi imbere y'umuzo w'abakoroni ico kudasangira ukwemera ico nicari gihari, kuko bemera Imana imwe, bemera Imana imwe y'u Burundi. Ibi byuko umukoroni yajazanye novuga idini gemera Imana imwe, mugabo abari mu iryo dini bakemera Imana mu buryo butandukanye, novuga ukwemera kukaba kwinshi, novuga n'indinganizo umukoroni novuga n'umukenyuro yateguye kugira ngo acazana ino dini abari ryo akoresha mu gihe c'ubukoroni, kugira ngo nimbuyo yigishije yuko kunywa inzoga atari icaha, ubundi nawe ace yigisha avuga ko unywa inzoga atazigira aja mu ijuru, ubundi nawe agaca avuga ko kugira umuntu aje mu ijuru azotegerezwa kuba asenga ku isabato, aruhuka ku isabato. Ibi byose umukoroni ni ibintu yateguye. Abasesenguzi mu vyakahise bagerageza kwerekana ko burya amadini nayo afise uruhara runini, amadini afise ikintu kinini yafashije kugira ubukoroni bushoboke muri Afrika, kuko nubundi aya madini niyo yigisha ko dutegerezwa novuga kugamburukira abaganza, dutegerezwa kwemera
kwemera gucinyizwa, dutegerezwa kwemera kuba mu buzima bubi, dutegerezwa kwemera kuba abacakara, tukemera kuba abakene, tukemera kuba boro, kuko ariho tuzoshobora gutorana ubwami bw'ijuru. Izi nyigisho n'ubundi zigishwa n'aba bamisiyonari, zigishwa n'aba novuga aba bamenyesha Imana, novuga aba bakozi b'Imana nibo bagaruka kwigisha novuga abanyafrika baba bari mu bucakara, baba bari mu bukoroni, bariko baracinyizwa, bariko bapfa rubi, bicwa rubi, bakubitwa imoko n'ibindi, novuga muntu mbere yo kubaremesha babereka ko tibujya naho wopfa nta kibazo uzocuhitira mu ijuru, baje babumvisha ko tibujya hayiri uri mu marira, ahubwo bikwiye ko wokora ibishoboka byose ugira ugume mwayo marira, nimba uri mu gahinda bisaba ahubwo ukora ibishoboka byose ugira ugume mwako gahinda ntukavemwo, kuko ni wakavamwo uzobubuza ubwami bw'ijuru. No kuvuga ko izi nyigisho zarakoresho cyane mu gihe cy'ubukoroni, niyo mpamvu rero navuze ko benshi mu bahinga bagiye basesengura ibijanye novuga n'aya mayeri y'abakoroni, baragerageza kwerekana ko aya madini amadini yaje mu iki gihe cy'ubukoroni yaje ku ndinganizo canke ku nteguro, novuga integuro y'umukoroni, kuko nabo ubwabo mu bakoroni n'aya madini yarimwo, n'aya makoroni novuga abamisiyonari nabo nyene ubwabo mu bakoroni barimwo, hari byinshi bafashije kugira ubukoroni bushoboke muri Afrika, kugira ubukoroni bworohe mu ntumbero, kuko ubundi bano ba missionary cyo bafasha cyane bafasha mu korosha imitima, gutuma abarundi imitima yoroha iremuruka, bemera kugamburuka, bemera kwemera gupfa rubi, bakemera gutanga amagi n'amasoro, avuga ati tanga ibyo ufise byose niho uzoshobora gutorana ubwami bw'ijuru. Umutunzi ntazigera aja mu ijuru, nta mutunzi azigera abona ijuru. Izi zose ni inyigisho rero abamenyesha Imana bagerageza novuga kwigisha abarundi, kugira ngo abarundi umutima n'umutima wo gukora bagira batera imbere, umutima wo kurondera itunga, umutima wo kurondera amafaranga, umutima wo kuba bagwiza tunga kugira ngo abarundi batunge. Uyo mutima wagiye utituka bitewe nuko iriyobokamana ryazije mu iki gihe c'abakoroni, ryarabuza abarundi gutunga, ryarabuza abarundi gutera imbere. Wasanga ariko babigisha novuga kugira umutima ushima ubworo, kuba mu bukene. Ego no kuvuga ko niyo mpamvu navuze yuko aya madini afise nayo ico yagiye afasha kugira ngo ubukoroni bushoboke kandi bunorohe, kugira bishoboke ko novuga abakoroni biba ubutunzi kama, bayoragura inzahabu n'ibindi byose bagiye biba batwara iwabo. Mugabo Burundi imyaka 64 ikabiheze n'ubu Burundi tugikenye, kandi abakoroni baragiye bitewe nuko mu byo bubatse novuga bubatse systeme yagiye ituma bigorana ko dushobora kuva mu bukene byoroshe. Aha twamaze gusimbira mu gisata cy'ubutunzi, aho tubona ko novuga mu bijanye n'ivy'ubutunzi ubundi abakoroni bubatse systeme. Twarigeze kubivuga mu kiganiro turiko turaba ibijanye na panafricanisme, aho twasanze ko abakoroni igihe basanze mu Burundi hariho systeme y'ubutunzi novuga yarishingiye ku kwimbura, guhingura, gushora, eka ndetse no gufungura canke gukoresha ivyahinguwe canke ivyarimwe. Novuga izi ni nazo nkingi zine zigize igisata c'ubutunzi. Mugabo novuga umukoroni amaze gushika mu Burundi, iyi nkingi novuga iyi systeme novuga yarijanjaguye mu Burundi, hasigara novuga ari nk'itongo ryo kurima ko gusa canke aho gukura ubutunzi kama gusa, kubera ko nta hinguriro ryari rihari. Novuga n'ubutare bwimbwe mu Burundi canke ikawa, itabi, ipampa, icayi, ibirimwe mu Burundi byaje bija guhingurirwa iburaya, hama bikagaruka mu Burundi vyamaze guhingurwa, bigaca bidandazwa kwibeyi izimvye, ku buryo umurimyi wa Murundi mwirimizi atashobora n'ubundi kuronka uburyo bwo gushobora kwihereza cacayi cahinguwe, yakawa yahinguwe. Novuga bikagorana kagura impuzu izimvye yaba yakozwe mu ipampa uwo Murundi aba yararimye, kandi ibintu byo byarasubije inyuma amikura y'abarundi, kubera ko ubundi abarundi bari basanzwe babeshejeho n'ibitegwa mbumbarugo. Ibi bitegwa novuga bahatiwe kugabanya urugero rwo kubirima, gutyo abarundi baca bagumana inzara, kuko n'ubundi bari mipampa badaheza ngo barige, bakarimika badashobora kuyirya. Mugabo vya bitegwa mbumbarugo bari gushobora kurima bagafungura, bari gushobora gushora bakaronka ivyo badafise bakikenura. Novuga ivyo bitegwa umukoroni yabategetse kugabanya urugero rwo kubirima. Novuga
ibiterwa njabuka amazi bica birimwa ku murindi munini, bica birimwa kandi ku matongo manini, novuga ku buryo ari byo vyarimwa ku bwinshi kandi bikarimwa ku gahato, ku buryo abarundi batatevye kubona ko uburimyi bakora, uburimyi birgo barakora butariko burababeshaho, butariko burabakiza inzara, novuga ahubwo ari uburimyi bariko bakora buriko bufasha iterambere ry'umukoroni, mugabo Burundi bukaguma hahandi. Novuga igihe c'ubukoroni abarundi babayemwo cyaratumye novuga muri gisata c'ubutunzi abarundi novuga umutima wo gukunda akazi no gukunda ibikorwa waciye ugabanuka, kubera ko igikorwa abarundi bahora batahura ko ari cyo gituma igihugu gitera imbere. Novuga kuva aho umukoroni aziye muri Afrika, umukoroni agashika no mu Burundi, novuga igikorwa abarundi basigaye bakibona novuga nk'igihano. Abarundi basigaye babona akazi nk'igihano, kuko menga akoze kintu ni gihano uri kuramuha, kubera ko nubundi barakora ntaco bahembwa, barakora ntaco baronka, ahubwo bakorera ku gahato, bagakora ku nkoni, bagakora ikiboko kiri mu mugongo ariko barakubitwa, imvura ibanyagira, izuba ribakubita, bavuga ati burya akazi twara tubona umenga niko gatuma igihugu gitera imbere. Dusanze ahubwo kano kazi ari umukenyuro umukoroni ari akoresha kugira ngo novuga aduhane, novuga wacumenga akazi niwo mukenyura umukoroni ariko akoresha mu ntumbero guhana abarundi, novuga no guteza imbere ibihugu vyabo, ibihugu vya Buraya. Ibihe byaratumye abarundi baca novuga umutima wo gukunda ibikorwa, gukora cyane, gukorera umuntu. Uyu mutima kuva gihe waragiye utituka kumenga akoreye umuntu menga yacitse umuja, bitewe n'urugero novuga abakoroni babakoresha uko urukundo rwari hagati y'umurundi n'akazi, abakoroni bararusambuye. Novuga ubu imigenderanire hagati y'akazi n'umurundi, novuga umukoroni yarasambuye novuga imigenderanire, ku buryo abarundi bari basigaye babona akazi nk'igihano. Rero bica bifatana no kuba novuga mu Burundi n'abagize amahirwe yo kwiga ico gihe, abagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishuri bakiga bagatera imbere mu vy'ivyigwa, ntaco bigeze bafasha Uburundi kugira Uburundi bushobora gutera imbere, kubera ko nubundi nabari bigishijwe kubaho nk'abakoroni, nabari bigishijwe kubaho nk'ababirigi, bari bigishijwe kubaho nk'abanyaburaya, n'ukwiga hamahejeje kwiga akicara akarindira ko bamuha akazi, ku buryo n'uwize ibijanye n'uburimyi usanga ahejeje kwiga agaca ava ruguru, nubundi ivyo vy'uburimyi ariho yari kubikorera, agaca ava ruguru agaca Bujumbura ngaje kurondera akazi. Ukiyumvira ati mbega akazi ku muntu yize ibintu vy'uburimyi, ako kazi Bujumbura bica gakurahe? Aho guca arondera nimba arondera abo biganye cyaka arondera urundi gwaruka baja hamwe bakashinga koperative y'uburimyi n'ubworozi, kurima ibitegwa kijambere, kurima novuga ibitegwa birobanuye, ubworozi bwa kijambere, ubworozi bugezweho. Ugasanga ico ciyumviro ntacagize, ahubwo agacaja kurondera akazi, akarondera ahantu akora mu biro, akarondera ahantu aza gukora yicaye, agaca arondera ahantu novuga abantu azoza gukorera, ugasanga guma yererana diplome ngarondera akazi, kandi ivyo yize bitasaba yuko aja kurondera akazi, ivyo yize vyasaba yuko ako kazi ari wakiremera, ahubwo agaha akazi abandi. Ibire nivyo vyagiye bituma novuga Uburundi gutera imbere vyagiye bigorana, bitewe nuko ugwaruka gwize gwabaye gwinshi, mugabo bose atanumwe afise novuga intumbero yo kwiremera akazi, bitewe nuko nubundi n'indinganizo y'amashuri wasanga amashuri uburyo ateguyemwe gushika mbere nuno munsi ateguye mu buryo uramurirwa kuba umukozi, kuko nubundi twarabibonye turiko turaba ibijanye n'ingene abize badatunga, twarabonye yuko aya mashuri ngene bayateguye, amashuri nubundi ngene ateguye, usanga uburyo ivyigwa canke indinganizo y'ivyigwa usanga biteguye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane hano muri Afrika usanga amashuri ateguye mu ntumbero yo kurema abakozi, ugasanga nta na hamwe biga ingene umukoresha yo kwifata, nta na hamwe biga ingene umuntu yoshobora kwiremera akazi, ugasanga nta na hamwe biga ingene umuntu yoshobora kuba umubosi wiwe, ugasanga hose ni imyifato y'ingene umuntu yo kwigenza mu kazi, ugasanga ni ibintu biraba umukozi gusa, ugaca usanga n'umuntu ahejeje ishuri
nubundi aharanira kuja kurondera akazi agaca arondera akazi. Niyo mpamvu rero keshi umuntu aje yibaza ati mbega novuga nk'ubu twoguma kunyene umwe wese avuga ati jewe ndahejeje ishuri ndondera akazi, undi ndahejeje ishuri ndondera akazi, mbega ntihazogera igihe abashaka akazi baba benshi gusumba abagatanga. Ivyo navyo nuno munsi niko vyifashe no ngaha mu Burundi, kuko urugero rw'abarondera akazi usanga ari benshi gusumba urugero rw'abagatanga. Ibi navyo rero nico bituma rero gutera imbere bica bigorana, bitewe nuko mwabo barondera ubuzi harimwo abashobora kwiremera novuga kwihangira imirimo bakiremera ubuzi mbere bagatanga ubuzi ku bandi. Ari nayo mpamvu kugira ngo ivyo byose bishoboke abarundi abanyafrika twese dutegerezwa kuja hamwe tugakora kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Kwiteza imbere naho mvuze kwiteza imbere ni gukora kugira ngo utere imbere, ni gukora ukaharanira kuba umubosi wiwawe, ugaharanira kwiremera akazi wewe nyene ubwawe, ugafatira ku byo wize, ugafatira ku byo ushoboye. Ubundi umuntu yize abafise amahirwe menshi yo kuba yo kwiremera akazi, kuko afatiye ku byo yize, afatiye ku byo ashoboye, biroroshe ko yishobora kurema akazi afatiye kuri bijya bayarize. Nimba wize uburimyi biroroshe ko ushobora gukora kuba umurimyi mwiza, umurimyi nimba by'ukuri wize udaharanira kuronka amanota, nimba by'ukuri wize uri kuratahura ivyo wiga. Kuko nubundi mu nigeza amashuri usanga abanyeshuri benshi gwaruka gwinshi ruharanira kuronka amanota, aharanira kuronka amanota meza, agume yimuka, aguma yunguruzwa, umugabo ugasanga nubundi ivyo ariko yiga nta na kimwe atahura. Ugasanga abantu bize indimi ni benshi mu Burundi, abantu bize ibisata vy'indimi, umugabo no munsi ugasanga ari amajambo menshi ari mu ndimi mva makungu atarigera atoregwa novuga insiguro canke iminyanyuro z'ayo majambo mu Kirundi. None bo bize indimi mu Burundi barihe? Novuga ibire ni bimwe usanga umuntu yaraciye ku ntebe y'ishure akiga wanashima karonka amanota meza, akiga amashuri menshi, umugabo ugasanga ivyo byose yize kugira ashobore kuba yo bikoresha, kugira ashobore kuba yo biremamwo umwuga ashaka biremamwo akazi, ugasanga biragoye. Ibire ubundi nivyo rero byari bikenewe mu minyanyuro novuga nivyo byari bikenewe na cyane cyane mu bisata vy'indero, kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi rukure ruzi iyo ruja. Nimba uriko wiga ibiharuro ukuruvuga uti ijewe ndiko niga ibiharuro, kugira ibiharuro ninaheza ishure nzoshobora kugira ico ndabimaza, atavyo bwa ngo nzoheza ngo nce ntora diplome ngo nje gusaba ubuzi ahana. Yego ukavuga uti nimba ndiko niga uburimyi n'ubworozi nzoheza kwiga bino nsohoke novuga ndumuhinga ashoboye kuba yorema uburimyi bushasha, yozana iminyanyuro canke impinduka nshasha mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Novuga ibi ni bimwe rero mu byoshobora gutuma Burundi butera imbere, hamwe dushobora kwirata tukavuga duti by'ukuri twarikukiye, bitewe nuko tutazoba tukizera inze, tutazoba tugikenera abakozi b'abanyamahanga, tutazoba tugikenera abo bakoroni ngo bari baza kudukorera ibintu, ko nubundi tuzoba twaramaze kuvyishoboza. Ko nubundi kwikukira ni kumva yuko wigenga, utakizera inze, utacambambira abandi ngo ngwino mfashe ibi, ngo ngwino nkorera ibi. Kuko ico gihe niyo bishitse kukaba ugukorana n'ikindi gihugu, novuga ntago biba bisigura yuko novuga utarikukira, ahubwo biba bisigura yuko ari imigenderanire ukuragira n'ikindi gihugu, abari ubufatanya bikorwa muba muri ko murakorana hagati ya wowe hamwe n'ico kindi gihugu. No kuvuga ko wowe ukahungukira nawe akahungukira, mu ico gihe akaba atamwana n'umuvyeyi arimwe, mwese muba mungana. Novuga abafaransa nibo bavyita ganyaganya, wowe urunguka nanje nkunguka. Bitwara bibonye ejo twako dukora ikiganiro turaba imigenderanire iri hagati ya Burkina Faso n'Ubufaransa. Unavuga ni byinshi twovuga kubijanye n'ubukoroni n'amabi yabwo, mugabo reka tugarukirize hano. Mwari kumwe na Jatangimana Patrick Rusage, aha ni kuri Parallel Cash Media. Tukaba tunipfurije umunsi mukuru mwiza wo kwikukira abarundi bose aho bari hose, kandi mwe muzirikana ko ukwikukira nyakuri ari gucacura canke gutegura canke kuvutura imigozi yose canke imitego yose novuga twatezwe n'umukoroni,
imitego yose usanga ishingiye ku macakubiri kugira ngo tuzoce twisanga tudahuza tuzoe kwisange abarundi ubwacu atabumwe dufitaniye atarukundo dufitaniye ibi bigazoca bitugora gutera imbere bikatugora gukomeza umutima wo gukunda igihugu bigaca bitugora no gukorera hamwe kugira Burundi bishobora gutera imbere kugira dushobore kuvuga yuko twikukiye by'ukuri nukumva yuko twese turabarundi tumaze kumva ko turabarundi dusenyere ku mugozi umwe aya macakubiri canke izindyane uko kudahuza vyazanywe n'abakoroni tubirengere twumve ko abarundi bigeze kuba babaho abarundi bigeze kuba bariho imbere y'ubukoroni bigeze kuba bariho basenyera ku mugozi umwe amadini ataraza imigambwe itaraza eka ndetse nibi vyamoko bitaraza aho novuga abarundi bose basenyera ku mugozi umwe icyo adashoboye akagishobozwa n'uwundi nimugira mu wubahwe musanga amahoro y'Imana na gahwane.